aho iwanyu havuga amaki haramutse amaki. Reka dusimbire muri Mikenge. Hari amakuru avugwa ariko arakwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibitangazamakuru byo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, eka na bimwe mu bitangazamakuru bisanzwe biyoboka bikongera bigafasha kugira propaganda. AFC M23 hari amurasirazuba bwa Kongo, harimo Steve Wembi, harimo Kivu Morning Post, harimo Mama wa Gasabo mu Rwanda, eka n'ibindi bitangazamakuru bisanzwe biri pro AFC M23 RDF. Redi tabara twigwaneho kuko hasanzwe harimo n'abarundi bagize uruhara muri coup d'etat muri 2015, harimo abarundi bagize uruhara mu guturira amabarabara, mu kwica, mu guturira abantu, mu kwimba amabarabara muri 2015. hama baratako bomokera mu gihugu c'u Rwanda, abandi bageze mu Bubirigi nkuko bagenda barabishobozwa na bagenzi babo. Amakuru tumaze kwegeranya nuko ngo Pacifique nini nahazwe ariko arakora amadosiye ku dolari 200 kuri aba bantu baba basanzwe bashaka kuja mu bihugu nk'ivyo Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi henshi cyane. Amatohoza aracahari, ariko tumaze kuvuga ikintu nk'iki nuko turiko turagikurikirana gatanu kuri gatanu. Tumaze kukimenya tuzoca tuza tubamenyeshe neza na neza vyifashe gute, amaze gukorera abande kugira ntitubahe inkuru itariyo. Mikenge Tombe niyo ndirimbo iriko iravugwa cyane hariya mu gihugu c'u Rwanda, eka na bamwe basanzwe ari abapropagandiste b'igihugu c'u Rwanda na RDF AFC M23 Redi tabara twigwaneho. Iruhande ya Mikenge na Rwanda babwire ko muri Kabare nkuko twagumye tubibabwira hari imigwano yabaye myinshi cyane y'urutavana ko yahuza Wazalendo FRDC hamwe n'imbwebwe za Sarambwe, birangira intsinzi ari ya Wazalendo FRDC, barabanyukura hapfa abagera kuri 12 mu mbwebwe muri zinyeshamba, babiri nabo barafatwa. Akavideo kabafashwe mwarakabonye karasirikiye mu group agenda atandukanye ku mbuga zigenda zitandukanye. Tuje kubaho umuco rero nyizina kuko ibibazo vyovyo biracahari. Eske Mikenge yarafashwe canke ni propaganda? Reka tugaruke neza na neza inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV nkuko bisanzwe. Ndabifuriza kugira amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Ndizera atakekeranya ko umerewe neza. Reka nabakengurukire mwe mudahengeshanya kurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, eka mu mfuruka zine zisi kugira ntihagire uwo twirengagiza. Ndabahaye ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa kabiri igenekerezo ni igicenda ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Reka rero duhere neza na neza ahitwa muri Kabare. Muri Kabare kugira cyo turangiriza muri Mikenge ko muri Mikenge amakuru ni menshi. AFC M23 mwabonye vyivuga, twigwane hivuga iki, FRDC ivuga iki, byose twavyegeranije, ariko akanya na akanyene banze mugire sabone cyangwa subscribe kugira tubandanye gatanu kuri gatanu. Muri territoire ya Kabare aba RDF bagera kuri 12 nibo bahasize ubuzima. Wazalendo arakomereka, ubu akaba ariko arakurikiranwa muri amwe mu ma centre sanitaire yo muri Kabare, muri territoire ya Kabare. Aha rero hakaba haba imigwano idasanzwe cyane, harumvikanye amasasa remereye, ibigwanisho rutura n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Murumva aho harinda bica imbwebwe za Sarambwe zigera kuri 12, babiri bagafatwa, babiri mwarabumvise bavuga abo batahuye niyo reresi baraza muri groupe, ndibaza ko muri groupe barayibonye, aho babajijwe mu Giswahili barishura barababa Wazalendera babaza na FRDC, mbega muravye ku mirongo bimeze gute, mubona agasuzuguro mwadusuzugura Wazalendo n'ibindi byinshi mubona mwabisanze gute. Barabajije ibibazo byinshi cyane. Video nshatse kuyigarukana hano ku mvo zuko nizera neza ko benshi muri mwebwe mwayibonye, batayibonye nabo muraza kutwandikira muri commentaire. Imigwano rero aha muri territoire ya Kabare yabaye cyane cyane ahitwa Bushwira miti. Aha harakubiswe umuriro uraka, imbwebwe za Sarambwe zirata ziromoka, uko niko byari vyifashe ku mirongo y'urugamba. Aha rero hapfiriye izo mbwebwe za Sarambwe, harakomereka umuwazalendo, eka barafata n'ibigwanisho
vyinshi ku ruhande rwa AFC M23 kuko nababwiye ko vyarangiye ari intsinzi ya Wazalendo na FARDC. Dukubita tubangura tunyarutsa twerekeza muri Mikenge. Reka dutangurane na kano kareresi bariko baragaragaza ko ari intsinzi ya Mikenge. Hamandaje ndababwire ni biki bariko baragaza, ni kubera iki bariko baritwaza ino video, hanyuma tugaca tubona inkinamico ya Rugabo na mugenzi we. Rugabo ntavuge ariko mugenzi we akagaragara wa mukongomani basanzwe bagendana ari we avuga kugira atange ikinyoma neza mu Giswahili gishikire abakongomani benshi nkuko bisanzwe. Reka tugaruke kwanza kuri kano ka video hama tubandanye nibikurikira. Chers compatriotes, il est 16h30 l'heure de Bijabo. Regardez comment la population est en train de célébrer la victoire de Mikenge. La victoire de Mikenge, les éléments du général Charles Sematama viennent de libérer Mikenge. Il est 16h30 le 7 juin 2026. La population est en train de célébrer. Présentement, nous sommes à Minembwe, à Madegu, centre. La population est en train de célébrer la libération de Mikenge. Ceux qui se sont appelés Ibu viennent d'être appelés aujourd'hui chauve-souris devant la face des éléments du général Charles Sematama Hamadoubou Twirwaneho. Victoire. Yes, ndizera neza ko muhejeje kwiyumvira ukungene muri ako kareresi bavuga, ariko rero nashaka ibwa mbere na mbere tubonye ikintu tuje tubanza twiyumvira kuko nama nababwiye mwikaye ku ishuri abagize amahirwe yo guca ku ishuri hari akarongo usanga ikayo yiguze kaba gaciye gatukura kajya mu Gifaransa numva bakita ngo marge, nubu kitwa marge. Ijya marge abigisha twe tukira abana twibaza ngo bayandikamwe amanota gusa, ariko ijya marge uri kurakora urashoboye kuyikoresha nka buruyo bikunda ari giharuro ushaka gukarikira uragikoresha. Ara manota umwigisha arayandikamwe, itariki arayandikamwe. Ijya marge yagenewe kujamwo ibintu byose woba ofisemwo amadute. Donc umuntu avuze ati ndafise marge ya reserve canke marge de doute, ufise droit yo gukekeranya. Rero ubonye ijya video nakarorero vyoroshe, muramaze kubona ahantu Wazalendo bafashe baba bagaragara, Wazalendo birimwo abene gihugu bakaryoherwa bagatambana hamwe. Muramaze kubona ahantu Ibu yagira shika za Ruvunge n'ahandi abane gihugu baba barimwo n'abasirikare baba barimwo. Muramaze kubona ahantu imbwebwe za Sarambwe zafashe zirakora meeting kandi nazo nyene ziba zihari. Muri aka ka video hari imbwebwe ya Sarambwe nimwe RDF AFC M23 Red Tabara Twigwaneho mwigeze mubonamo bari juste abasivile. Amakuru ari karacishwa ku mbuga ngurukana bumenyi rero agaragaza ko ngo aho ngo ni muri Mikenge, ariko wumvise amajambo y'abariko barahivugira bajya bene gihugu apana kumva iyo voix off kuko iryo jwi wumvise riri mu Gifaransa ni voix off yasizwemwo n'ujya mukongomana agendana na Rugabo. Ijya ni voix off yavugiyemwo nkuko hoba hariko haraca amajwi hamaje nka canjamwo nkanima. Ijya ni voix extradietique, ni voix iri ajoutée après produit. Video irahari mugabo baciye bongeramwo rigajwi avuga voilà comme ça les Ibous sont devenus des chauves-souris n'ibindi vyinshi. Ijya ni ijwi yavugiyemo. Donc c'est pas la réalité, c'est pas ukuri nkuko bariko baratanga ayo mahimere canke propaganda. Ariko ni munyere ku musoda wa Twigwaneho ahari nta hamwe bofata bajya ntibagaragara. Ico ni kinyoma ca mbere. Nta hantu Wazalendo Twigwaneho yofata ntijemo, nta hantu Red Tabara yofata canke AFC M23 RDF bofata ntibagaragaremo. Donc ni mensonge. Ikindi naco hajya ahantu bicaye muri ajya amabati ujya mujama ujya mukongomani yavugiye ijambo avuga ko Mikenge iri tombe. Ni muri Mikenge, ni mu Minembwe, amajana amajahe amagana hehe. Muri ijya video nyene bajya abantu bagaragaye nko kumengo bariko baratamba d'abord bizete yakombye baraba mama ni bari babiri n'utwana twinshi. Eske wovuga ngo ni victoire hanyuma hama village yose kabigaragara akaba arimo abantu babiri batatu bane abariko batamba en plus kwa kure kugira ntihazogire n'ingorane kumbure bo bateza. Donc ijya ni mensonge, nta Mikenge iri tombe. Ndabazaniye yindi preuve mundi mwanya
mwumvirize wazarendo bonyene bivugira ukuri témoignage bavuga ati twe niho turi ni binyoma nibagira ukunuku nimba ariho bari vy'ukuri bahafashe Mikenge nibagira ukunuku nibatange preuve kuko twe tuhare ahantu turagira video call tukagira ibishoboka byose kugira tubemeze ko atari amajambo yababwiye ati ko muri abagabo gende mwifotoze kuri pancarte ya Mikenge nimba ariho muri donc benshi bashe kuyumvira none Frère le Patriote ibi bako babikora kumvo izihe bashatse gushika kuki ico bashatse gushika ko imbere ko ndabashiramwo ino audio iza kuvuguruza iki kinyoma cabo reka ndababwico bashatse gushikako mu mazimisi mwumva tubamenyesha ko twigwaneho na AFC M23 icuka kitameze neza mu gihe bamwe mu banyamurenge bari muri twigwaneho ikarabanyamurenge muri rusange ko muratwara Kagara n'abahorari aba pro Kagame n'abandi baraho nyene bataratahura nivyo barimwo bakwegwa ino bagakwegwa ino baramaze kwicara hasi bariyumvira iki gihugu ni cabande ko twamaze kwemegwa na constitution tukemegwa n'aba leta ya Kongo amateka arazko abanyamurenge arabakongomani mwaruvise indogozi zigenda zitandukanye zigenda zirabivuga zongera zinavyemeza none iyi ntambara hamwe yohera twaragiye kugwanya leta yiwacu twarahenzwe kuko bagiye kwiyunga na M23 babemereye ko bazofata akubwo buce bwose aba bacabo bamwo bibere mu butare hanyuma AFC imaze kuza Corneille Nangara babisimwa babemeza ko bazokuraho ubuyobozi bwa Tshisekedi baba bagiye kwiyunga betma bataharuye bisabiki ku rugamba kugira urugamba nkuru kugira leta igihugu kingana nk'uku kirimo u Rwanda 184 iki gihugu wogifata gute umukuru w'igihugu kahamukura aha babeshesha izo histoire z'aba Mobutu z'aba Desire z'aba Laurent Desire n'ibindi akavuga aho bakuye Mobutu bagakora Laurent Desire n'ibindi vyoshoboka baba baragiyeyo betma ariko mu nyuma bagiye kubona ko ibi bintu batabishobora kandi urugamba icambo c'abanyarwanda ngo rugeze imahina nimba ari mahina ntaho nzaho hantu rugeze ku musozo riko rwarangira kandi rukarangira kuri defeat ya AFC M23 acavuga ati dufate uruhande rwacu hakirikana rero bamaze gutangaza ko bagomba kuvayo kwiyonkorora hama bishikane nkuko mwagiye murumva drone za FRDC zagiye ziraca mu Minembwe Mikenge Madegu n'ahandi hagenda hatandukanye bababwira ati manika subiza ibigwanisho genda hanaka hama mwishikane tubandanye turi bamwe nkuko bisanzwe kuko bino mwabigiyemwe kumbure ku bwagashavu canke kuguhendwa bamaze kumva iyo decision canke iyo possibility kihari bashatse kubikora hanyuma bamwe mu basanzwe b'abakomanda ngo ba stratege ba RDF babarimo hariya mu Minembwe babwiye ati ntimuvaha uca rurambikana baca bararasana rero kugira bagarukana icizere bereka abakongomani na leta ya Kongo ko bagifise utuguvu bagihema bagiteregere rya nyuma vyavuze ujya mugabo umukongomani umwe w'ivyanwa abivuga mu Giswahili kare havuga rugabo akavuga mu Kirundi canke mu Kinyarwanda kugira atange message mu Rwanda no mu banyamurenge bagenzi babo ariko irya message yatanzwe mu Giswahili kugira abakongomani bavyumve Uvira akagace kose ka Est bose baravuga Igiswahili bumve neza ko ebana Mikenge iri mu maboko ya RDF AFC M23 Lady Tabara twigwaneho sefo kugira sinda banyoteze nkava muvuga none we nawe ni gute reka ndabashiremwo amakuru ya wazarendo na FRDC baje guhinyuza baravuga ati ni binyoma ni mube tranquille ni strategie yabo na marimere ni propaganda kugira bikubita mu gikiriza bagaragaza ko bagikomeye gusa ikintu cahabaye muri Mikenge n'ubu narakibabwiye mu makuru nabakoreye ku munsi wejo ndabamenyesha ko Mikenge yari bombarde gushika ku munsi wejo barahabombarde ni drone z'u Rwanda ndababwira ko bashaka kugira kwica masse nini y'abanyamurenge canke y'abakongomani babarizwa muri ako karere kugira bambike juste pour faire porter le chapeau Kinshasa canke FRDC bavuga ati mwabonye ko nubundi bayako barapfa muri ko muratubwira tuve mu burasazwa bwa Kongo ivyo twazanwe n'abanyamurenge tazanye no kuvugira twakora umututsi twaje kugira ukuna kuriya none muko muradukurayo eheraba muri Uvira muri bukatuvayo bazi binyoma bagiye barakreya ariko mu nyongenda biravugurutwa bigenda birabeshuzwa na hari abako barakreya rero beaucoup in masse
y'aba victime kugira bavuga ati ehe no kuri barabamaze noneho, ariko barabonye ko uwo mukino udafatiswa, nico gituma bazindutse no musi bakora bombardejo, uno musi bazindutse bavuga ngo bahafashe. Nagomba ndababwire ko muri Mikenge nta ntambara nimwe ya infanteri, nta ntambara y'urusasu iherutse kuhaba ngo muri yovuga ati ngo bagwanye ngo kuwa mbere ngo buraca ngo baca bahafata ngo uno musi kuwa kabiri. No, ni kinyoma. Ikintu cyahabaye harabaye bombardement kabisa za drone, amadrone kamikaze y'igihugu cy'u Rwanda, RDF AFCM 23 ritabara twigwaneho, sino ni binyoma. Reka dufata kano kanya twumvirize wazarendo nabo bavuga iki kugira tubandanye nibikurikira. Nafata Mikenge iko su kontrole yetu siye wazalendo na FARDC, na ule matapinga anapenda akuye ni mkonekte na pele video na mwenyeko pale sai komanda d'operation mwenyeko pale Mikenge sai. Mwache habari za bongo. Mwache habari za bongo, mwache habari ya mapanike. Kama unabanataka kuonesha image za zamani, wale image shakwata kama unaumwa hata kama na ina nedeza, ndio wanataka bakutile visage pale aseme Mikenge. Mjifunze mwenye Mikenge ya leo. Nilipatia ule mtu mwenye civile mwenye nakwambia kwa Mikenge, unipatie niongee naye. Kisha mwenye atapenda abishe, akuye mimi nimpatie message yenyewe mimi naita sai mtu komanda d'operation, appel video iko pale. Iko pale Mikenge, mimi namuita pale video. Mwache habari za bongo aseme wewe Mikenge iko su kontrole yetu. Ndio habari ni kwanza moyo. Habari ni kwanza moyo. Mwenye anaongea hapa ni komanda d'operation mouvement ya APC. Komanda dawa ya panya. Kila nauliza wenzetu wenye wako kule, mtu ambie bien vite naendelea ikulu. Unaona? Ndio wanafanya ile message mtu muluga yetu ya Kifulero. Mimi nawaza wenyewe walikuwa mgrupe waliochangia jana, nilituma huyu mwenyewe kwa hapa huyu. Nina Luvumbu Kibambala. Nawaza tuko nayo huyu mgrupe, huyu tuko nayo huyu. Unafuata? Alituma message parce que yeye na Luvumbu ndio biko affecté kule. Biko affecté Mikenge. Na kama Mikenge itakoisha kamatiwa, tunapasha kuyua shibe bandani. Tunapasha kuyua kwenye wenzetu wanasimamia. Unaona? Isoshe bakomanda d'operation ya nani ya armée yetu ya armée congolais. Ba FARDC. Niko na baadhi na mtu mwenye niko naongea naye pale. Komanda d'operation wa pale. Sasa mimi nitakia kupanda kumedia naanza kuambia vitu vyenyewe viko la kweli. Ile image yenyewe unaona ilikuwa na publier. Ni image ya minembo iko image ya Mikenge. Ile image mnaona ilikuwa na publier kwa réseaux sociaux kusema ki Mikenge hapa. Haina Mikenge pale, ni minembo. Ile image ni image ya minembo, haina image ya Mikenge. Ndio maana chiwa kwa ngumana tuafunguka akili. Tuko tunafuatana tu na magari mediatique kwa media. Hakuna kufuatilia kwanza kuresone kuangalia nini yenyewe kunataka kufanyika nyuma mgongo. Tuko vigilant sana. Mikenge ya kamatiwa hata siku moja neta kamatiwa tena. Doko wanapiga madrone hakuna kubabaisha watu. Ile image mko unaona kwa internet wapi? Ni image ya Mikenge, ni image ya minembo, haina image ya Mikenge. Ndio kwenye iko na wafere trouble mkichwa na mimi mnawaza sasa Mikenge balikamata. Ni image yenyewe biko wanacirculer kwa réseaux sociaux kusema kwamba bana kamata Mikenge, na haina Mikenge pale, ni minembo pale. Mbona bazunguluke Mikenge, simulionaka nani doctor wa mouvement ya nani ya SNPCC pale anaingia Mikenge. Simuliona alizunguluka Mikenge na naona ba chef. Mbona nabo bazunguluke Mikenge, bazunguluke ile fashete mulionaka biko wanazunguluka basodai na baenda kupankadi ya Mikenge. Na kule Mikenge kuko basodai yetu yuko pale. Kuko basodai yetu yuko pale ba mouvement ya APC. Inaongozwa na General James Shekaduri. Na mimi niko kama komanda d'operation mouvement ya APC. Kuko baadhi ya basoda yetu wenyewe tu deploy kule Mikenge biko kule. Mimi naonyesha operation yote ya Msud Kivu. Hakuna kwa mtaka kutudanganya sema adio na récupérer. Kama tu vas confirmer mu système ya système politique kuambia ke hapa tunasimamia fasi fulani. Manake mimi kweli. Hatuko je kufa panike
ya kumedia batusikie kama tunaongea. Me tuko hapa juu ya kusaidia wakongomani. Msiko na kwa tena panike na mamedia ya adui. Parce que ndio kile kilitufanya sisi tunakuwa mu magrupe fulani kusaidia ile manafsi zetu za wakongomani zisipotee. Mtenda zambi kama anakosa neno la Mungu anaendaka muzambi. Ni kama anapokea neno la Mungu inamsaidia naye anakuwa mwaminifu. Yes, ndizera neza ko mwejeje kuyumvira Wazalendo ukungene babivuga vyose biri clair. Ndibaza ko naho umuntu atorinda gutranslatinga ariko murumva ko ivyo twabashikirije Wazalendo nuko babivuga, barasaba ni mugira ukunuku ni mubirinde, abo ntiboreka gufata ngo bareke kuhagaragaza, natwe iyo tuhafashe turerekana ni vyinshi kujya nyina bibasobanuriye. Mikenge ne patombe ni strategie no kwidigadiga, mbere haraho nabagera kure bakavuga ati ni must politique. Muca muvyumva abantu bakuze kubera ngo ntikibuza ko hariho no gwaruka rukiri ruto rukurikirana bino biganiro no busesanguzi. Nico tubanenze kuvuga ririya jambo ryose, ariko na express ikoreshwa muri politique ukungena umuntu ashoboye kuba yumva ko ibintu yabimaze yabifashe or attaque na kimwe afise ariko bitera intonto. Ndabakengurukire ndabipfuriza kubandanya mugumana na Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine. Turaje tubamenyeshe intureka injyane ziri hagati ya Uganda n'u Rwanda biraherera hehe. Ni kubereke abanyarwanda banka iwabo majorité de Rwanda soit batita abakongomani biyita baganda canke bakita babirigi canke bakita ikindi. Turashaka kumenya ku Rwanda gubakitse, ku Rwanda rufise GDP ri hejuru, ku Rwanda rusumba Burundi na Tanzania na Uganda na Kenya, ku Rwanda ari gwiza mu karere ka EAC, eka ngo capitale verte muri Afrika. U Rwanda mu Rwankiriki kubera ki mutagumi wanyu, kubera ki mushaka Kongo, kubera ki mushaka Uganda. Mbega umunyarwanda yoba muri Uganda ari umunyarwanda koma. Ibintu byabaye muri 96 umuntu abatije indaro hacabi wanyu, muzotuma mwe abantu bose muri Afrika babagwanya. Kandi muraraba neza bamwe muri mwebwe mwankotanye, mwe muri ko muratuma intambara zo muri Afrika du Sud zisutama kuko bavuga ati dabi bikorera mu rasazo bwa Kongo, abanyarwanda bako bariyita abakongomani, aba nabo tukabareka no ngaha no kunyene. Ibihugu byose ubu bya realite Tanzania hehe na Uganda novuga kwase wibatise mucanke wase w'intambara wa Kagame raba bahindukanye. Ndaje ndabegeranirize nabegeranirije amakuru ariho abanyarwanda bavuga iki, abajene bavuga iki, haragezeho n'abanyarwanda bavuga ati jiwa, abaganda babwira abanyarwanda jiwanyu, kugira naho bavuga ati AFC M23 turayizana muri Uganda. Gomana na Frere 5/5 agashinge kuri Ingoma Magazine, agashinge kuri Fleury Podcast TV. Mwarahezagiwe mugiraho mwamwubahwe.